Murakoze mwebwe mwese mudahengeshanya kuraba ibiganiro vya BTV, twizera yuko muri benshi n'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Gukurabira hafi ibijanye n'umwimbu w'amakori n'amatagisi nico cyakoranije umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere ry'amakomine n'umutekano, ari kumwe n'abayobozi b'intara ba mustanteri n'abakuru mu gipolisi. Ivyo vyabaye uno munsi twabibateguriye. Gukoresha abana batarakwiza imyaka yo gukora ngo ni icaha gihanwa n'amategeko y'u Burundi. Nabo abene gihugu begeranirijwe muri site ya Sobere batanguye kugwara ingwara zitegwa n'isuku rike kubera kubura amazi ataboneka muri iyo site. Aya n'ayandi mu kanya tubaha ido ryayo. Ndasubiye kubaha ikaze, nari mpeje kubabwira mu ntangamarara y'ano makuru. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi uno munsi yakoranije aba mustanteri babura amatari eka mbere n'abayobozi batandukanye mu gipolisi kugira ngo barabire hamwe ibijanye n'umwimbu w'amakori n'amatagisi. Umushikiranganje Gervais NDIRAKOBUCA akaba yashimiye abariko baratoza ayo makori neza, yongera aragabisha abatariko baravyitwaramwo neza. Ni inkuru ya Peniera Kazemwana. Isuzumwa ryeguye ryo kurabira hamwe ivyaranguwe, gutera intege no gukebura batakoze neza niyo ntumbero yatunganijwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Kubijanye n'imyimbu y'amakori n'amatagisi yatojwe kuva ba mustanteri bahari bagiye muri ayo mabanga, Gervais NDIRAKOBUCA umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi yagize ati: "Cyo kuvana ni kujuza amakori y'utumura. Ibyo bindi nta kintu kuvana. Kandi namana babiri mutware na kukana. Ikibazo cy'amakori n'amatagisi narabwiye babiri ayazo bakuraho. Ari mwitoza gusa bituraza muri defense yayo n'umukoresha. Je nibaza ko amakori y'utsuni. Nibaza ko amakori y'utsa amafaranga. Umuntu yaje kuba mustanteri bazaba kubaka etaje muri yubatse muri mustanteri. Nawe uko kubatse. Nasubiye. Inzabandi bubatse bazomutubaka. Narabemereye gusa ko mutokubaka ikintu kimwe mubaka amazina. Uwo mushikiranganje nyene yaciye atumirira abari muri urwo ruganda kugendera intimbero y'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Iyi ntumbero ya leta mpuzi isubiriye. Uwakijija imitima akisubira inyuma, uwikijija imitima wazosigaye imaraka twaragiye hanyuma azodusaba kuzobatweza. Ibikorwa byose mukora, ibigega by'amakomine bitameze neza, sinibaza ivyo bikorwa ko hari ikindi kimaze byo babimaze. Ugo ruganda rukaba rwarurukiyemwo babura amatari na ba mustanteri bose, abagenduzi, abayobozi, abashingwa bikorwa ba SNAP, abakomiseri bakuru n'ivyegera vyabo, ba komiseri b'uturere nabo mu ntara bose. Muri site ya Sobere ni muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, abanyagihugu bari muri iyo site batanguye kugwara ingwara zitegwa n'isuku rike. Ivyo bigaterwa nuko atamazi aboneka muri iyo site, bagasaba batakamba yuko boronswa amazi kuko izo ngwara zirabarembeje. Ni inkuru ya Ange Negrita Irakoze. Aha ni muri site ya Sobere komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Iyo site ikaba yugarijwe n'ubukene bw'amazi nk'uko uyu mwene gihugu abivuga. Amazi ntayo dufise, barashobora kuzana imodoka imwe gusa, dufashwa n'ishirahamwe rya Croix Rouge, hakaboneka imodoka imwe zamwe n'abapolisi. Site ingana uku nka Sobere ikoraniyemo amaserire 5 ari muri iyo site imwe, ntidushobora kuronka amazi adukwira, ntitukimesa, ntitukinywa amazi meza. Ivyo biri mu bintu bidutera ingwara nyinshi za malaria. Dusigaye tugwaye inda kuko nta muntu acambara izimeshe. Aime Claude Shimirimana, umwe mu barongo iyo site,
akaba avyemeza kuko unabahora babafasha mu kuzana amazi basigaye baza gake. Amazi turakeneye menshi kuko muyo turiko turaronka rimwe amazi araza ari make nk'ubu ku mutaga. Ko turafise n'umugambi wa nyancubahiro umukuru w'igihugu yasavye ko abenegihugu hano boshiraho indimiro. Ayo mazi rero abenegihugu bariko barayasangira mu kuja kuvomera iyo mirima no gukoresha, ushobona ko amazi agaruka akaba make. Ivyo biruko mu gihe hari ishirahamwe ryari ryabafashije mu kubaka amabomba 3 ariko ubu atamazi akizamwo. Aha mu gisagara ca Bujumbura harinonekeza abana bakiri bato bakoreshwa ubuzi butandukanye, ivyo rero bikaba bihanwa n'amategeko nk'uko bivugwa na David Ninganza ajejwe igisata cyo gukinga abana mw'ishirahamwe Sojepai. Akaba avuga yuko icaha cyo gukoresha umwana atarakwiza imyaka gihanwa n'amategeko. Ni nkuru ya Quentin Bizimana. Mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza abana bakoresha ubuzi butandukanye batarakwiza imyaka nk'uko twavyiboneye imanza imwe twagiye turacamwo. Aho twovuga nko mwibarabara ryitiriwe Melchior Ndadaye aho wasanga abana bariko bazibira ibinogo mu mabarabara, kwibarabara ryitwa Avenue du Large aho twasanze bariko badandaza ibitumbura, ku kibuga Tempete baryamye mu vyatsi, ndetse no muri quartier asiatique bariko badandaza inanasi n'isambusa. David Ninganza ajeje gukingira agateka k'abana mu kigo Sojepai avuga ko bene abo bana kenshi batumwa n'abavyeyi babo canke abakoresha. Abavyeyi bo nyene nibo badashoboye kugumiza umwana ku ishuri, rero umwana akavuga ati kuba muhira muri ubuzima reka nje kurondera ubuzima handi. Aravuga ati jewe niga imbere ya saa sita, inyuma ya saa sita nja kudandaza, niga inyuma ya saa sita imbere ya saa sita nja kudandaza. Abo rero ni babandi bakurikiranwa n'abavyeyi babo, babandi batumwe n'abavyeyi babo. Umwana se wateza gucira ingero umuvyeyi ni wacira ingero umwana. David Ninganza akongera akavuga ko iyo ico kibazo gishitse bafasha abo bana ndetse bakanashengeza abo bakoresha babo. Kirazira gukoresha umwana atarakwiza imyaka. Rero ndiko navuga atarakwiza imyaka kuva ku myaka 16 17 arashobora gukoresha udukorwa duto n'abavyeyi biwe. Umukoresheje abakozi icaha amategeko y'igihugu araheze kamuhana. Abo bantu bakabashoreye ko amaboko, abo bantu tukabashengeza, abo bantu bagahanwa. Hanyuma umwana tugaca tuja mu biganiro nawe akatubwira iyava, tugaca turondera umuryango wiwe iyavuka mu misozi tukaganira. Hanyuma tumaze kumvikana uwo mwana tugaca tumudugana tukamushikana mu rugo kwa se na nyina, kandi abadukundiye tuca tubasubiza mu ishuri. Mwomenya ko urudandazo rwo mwibarabara rusanzwe rubujije mu gisagara ca Bujumbura. Guhingura ibisigarira vy'amacupa ya plastike ni nkenegwa mu gukingira amagara y'abantu, eka mbere no gukingira ibidukikije. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'urongoye ikigo Seprodirike Emmanuel Irumva mu gihe kw'isi ariko arahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe guhingura ibisigarira by'ibintu bitandukanye. Akavuga yuko vyoba vyiza hamwe ivyo bisigarira bihinguwemwo ibindi bintu. Ni nkuru ya Gervais Munyaneza. Mu gihe isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe guhingura ibikoresho mu bisigarira bitandukanye, mu Burundi ibisigarira vy'amacupa ya plastike avamwo amazi canke ibindi binyobwa aribonekeza aho ugeze hose. Emmanuel Irumva arongoye ishirahamwe Seprodirike aratwiganira ingaruka mbi zishika haba ku magara y'abantu canke ku bidukikije igihe ayo macupa adasubiyemwo guhingurwa. Iri tegeko ryo kubuza ivy'amaplastike canke amasashe ryaje hageze cane. Ndibuka neza yuko dusanzwe dukorera mu by'uburimyi n'ubworozi, warasanga ahantu igitungwa capfuye ugiye kukibagisha ugasanga cari isashe, haraba imyuzurire. Ugiye kuraba yari amaplastike yaba yagomye muri ajya mifurege. Arabandanya twiganira ibimaze kurangurwa hano mu gihugu cacu muri uwo mugambi wo guhingura ibisigarira vy'ayo macupa, agatera kamo ko kwisungwa ineza y'amagara y'abazobikoresha. Kuvuga duti ibyo byose turiko turakoresha ngaho tubite uko tushatse, izongera ntizusebuzita aho tubonye, tubishyire mu masandugu, ejo tuzobirangamwo akazi. Ni economy circulaire nk'uko nabivuga. Datera kamo kugwaruka ariko urakoramwo amapave mu maplastike babikore bisunga kutonona igisenge.
Uwo musi mpuzamakungu watangujwe mu 1994 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo guhimiriza gukoresha ivyo bikoresho vyahinguwe. Hano mu Burundi watanguye guhimbazwa mu mwaka uheze w'2021. Haribonekeza isuku rike ku gasoko kari ku Mugoboka ningaha muri komine Mukaza. Urongoye iyo soko akamenyesha yuko uyo mwanda uterwa n'ubugaba bw'abasanzwe bakorera muri iyo soko. Inkuru ya Milix Mugisha. Aho turi ku gasoko kari ku Mugoboka muri quartier Mutanga Sud muri komine Mukaza. Ushitse hegereye iryo soko wakigwa n'umunuko uteye ubwoba kubera isuku rukere harangwa. Ico kibanza benshi bakagikoresha mu kuhata imyanda ndetse ukanahasanga n'amazirantoke kuko benshi bahihagarika. Uwo arongoye iryo soko amenyesha ko uwo mwanda uva ku bugaba bw'abahakorera. Abantu muraza sanzwe bagoye baraguca mu ryamye bakagenda bagasukaho imicafu, ariko turagerageza kuraba iyo bariko barahakorera. Isabye ishyirahamwe ya Prosane iradukorera amatwarete meza ya kijambere. Birazo bisaba yuko tubwira abenegihugu bakorera ngaha yuko bategerezwa kuriha amahera make yatavuna. Mugabo murazi yuko abenegihugu hari gihe baguca mu ryahumye ugasanga ni hahandi basukuja hajya kwituma hajya kugutinya kuriha amafaranga. Abajijwe ku bijanye n'imanga ya Ntahangwa avuga ko atabwoba ibateye, ariko ko basaba leta ko yobaronsa imisuna. Dusaba yuko bodufasha, ahubwo twebwe aho dusanzwe dutumbereye bakadufasha bakaza baraduha imisuna tugatera kugira ngo duhakingire gusumba, kuko imisuna iratugora kuboneka. Ivyo biruko mu gihe umukuru w'igisagara ca Bujumbura yigeze gusaba abo badandaza ko bokinjura bakaja gukorera mu isoko yo mwijabe. Rero akaba ariho hagarukiye amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Nshimire mwebwe mwese muriko murayakurikirana, nongere nshimire bagenzanje bamfashije kugira ngo amajwi n'amasanamu abashikire aho muherereye. Ntibagiye kwifuriza umunsi mukuru abo bose bitwa ba Cyrille na ba Cyprien kuko no munsi w'umutagatifu Cyrille. Sinogenda ntashimiye mwevuye ku mutima. Peniera Kazemwami niwe yarayahagarikiye. Naho gutaha murakoze.